bitatu. Igitabo ca mbere cari kijanye na hygiene et assainissement. Iyo nteguro y'itegeko yaraciye ngaha murayunganira kandi yarashoboye kuba promulguée. Haca haza yindi nteguro y'itegeko iraba offre de soins et services de santé, nayo nyene yaraciye ngaha ubwa mbere murayunganira yongera yategwa kw'igikumu. Hanyuma hari hasigaye itegeko urabona ko ryatse ngaha 2017 niryo yarisigaye riraba umuti hamwe n'ingene umuti ugugwa kinjira mu gihugu ishobotse ugakorwa mu gihugu ugashikirizwa abenegihugu yanyuma kugira ngo aya mategeko atatu azoba ahuriye muri code de la santé ashobore kuboneka kandi agenda yunganirana. Rero integuro y'itegeko ije kugira ngo itomore ivyerekeye umuti. Aha ndashima yuko shimira cyane umugwi w'amaho wize rino tegeko yuko babanye yuko twara tuvuga umuti uyu w'ikizungu mugabo barashoboye kushiramwo impinyanyuro kugira n'umuti w'ikirundi tuwushiremo. Ivyo no kuvuga yuko turiga neza, hari ibibazo vyinshi abenegihugu bahora babaza, mwebwe muserukira abenegihugu muhora mubaza ati mbega ivyerekeye igisata c'imiti bigenda gute. Iteko twahorana ryo mu 80 biraboneka yuko hari mwibuze vyinshi. Rero inyishu iri muri iyi nteguro y'itegeko twazanye. Irerekana rero ingene umuti ugugwa bigenda gute kuva hanze ugashika ngaha mu Burundi ukinjira mu bubiko bw'amafarumasi ajyaye twita pharmacie de gros, ukavayo ukagenda mu mavuriro mato mato. Uvuye mu mavuriro mato mato abantu barawufata bivuye ku ordonnance muganga yanditse. Turatura ati mbega uwo muti iyo umuntu yawufashe bigenda gute iyo mugira ingaruka mbi gushikaho akira. Hanyuma nitashoboye kuba yakoreshejwe mbega isamburwa gute bigenda gute. Rero iri tego rije gutora inyishu nyinshi z'ibibazo abenegihugu bahora bibaza, inyishu nyinshi ku ntambamye mushikiranganje twari dufise kugira ngo dutunganize neza abenegihugu. Aha kandi no kongeramo yuko hamwe twaheruka hano twarabameshe yuko hariho ibisata bimwe bimwe twakuye muri ya tegeko ya offre de soins tukabizana ngaha kugira ngo amategeko yunganirane neza. Ni hamwe mwabona harimo abrema, harimo gutunganya neza idandazwa y'amata y'abana, eka mbere hakaba no gutunganywa neza idandazwa ry'imiti y'ikirundi kini gishasha. Ivyo vyose rero kandi bikunganirwa nuko mu tegeko ryahahora umuntu nkuko mubizi yarashobora kuja kurangura imiti hanze akora akazi wigenga canke leta. Ishitse ngaha mu Burundi twarabonye yuko imiti danazwa muri Kamebu inyungu bashirako ntirenga ibice 15%, kandi umuntu aranguye imiti ayikuye hanze nta kori ariha muri obere. Turavye amavuriro y'uburere canke y'amato mato arafise ntarenza gushira ku nyungu y'ibice 5%. Mugabo turavye abunganira leta ikorero twabo hari hagahatse ko imiti yarashika akaca asohora muri obere ko nta kori riha. Mugabo kuko iryo kori leta yari yarihevye kugira ngo umuntu aronke umuti ku giciro kibayabaye, mugabo basanga arashobora gushinga igiciro kirenga incuro 1000% cy'inyungu. Naho nyene turashima yuko muri amandema zakozwe dofo umugwi w'amaho wabonye neza ko bikenewe yuko ico gisata inyungu yobaregire kugira ngo bikunde ajya amahera leta yahebeye amakori kuko nta uri ikori kugira umuti umwene gihugu awuronke uzimbutse bikunde awuronke uzimbutse. Nyene iteka rero ntarandiriye ngiyo imvo n'imvano rino tegeko nkuko nabivuze rije rigira ubugira gatatu. Mugabo ibitabo byose amategeko yose niyo yaragize code de la santé. Murakoze.